Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Ndabaramukije turanga abakunzi ba radio RPA turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kane Rusama umwaka wa 2024 musangwe ikaze ku makuru twabateguriye akaba hagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Abapolisi bakorera aho bita kuri Sojemak baratunga urutoke ko babangamiye bamwe mu bakonvoyeri b'imiduga ikorera muri ico kibanza hambavuye kubasinzikariza ubuzima. Abo bapolisi ngo baranabera intambamyi abo bakorera mu gisata cyo kunguruza abantu mu kazi kabo ka misi yose. Muravyumva muri ano makuru. Bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura bafise amakenga ko umwimbo w'abanyeshure ushobora kutazoba mwiza bitewe n'ingorane bagira mu kwiyunguruza. Ivyo bigaterwa n'ikena ry'igitoro. Nayo mu kiganiro kw'isoko tugaruka ku bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa dore mu bijanye n'imibano. Abanyagihugu muri zone ya Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge bahuye n'isanganya ry'umusozi wa bomotse basaba kugarukirwa ko na cane mu bijanye naho bakika umusaya ni mu gihe baryama hasi kubera ko ataco bashoboye gukura mu mazu yabo inyuma yaho umusozi wa Gabaniro ubasenyukiyeko. Idonido na Dani Claire iratwumva. Abanyagihugu bahuye n'ivyago umutumba baba kugasenyuka Igabaniro muri zone ya Gitaza muri iki gihe bavuga ko bafise ikibazo cyaho bakika umusaya kuko benshi muri bo barara kwisima. Ikindi bavuga nuko abana babo basa nuko bahevye amashure nk'uko isoko ryacu ribisigura. Abana ntibiga nta makaye yigeze baronswa kuko makaye yahuriranye n'ivyo vyago nyene vy'umusozi yararwawe ntacyo nariyumvira ko abana kuryama nako bakanga baryama kwisima. Kuri uyu wa kane abanyagihugu baragarukiwe ko n'intumwa zo mu bushikiranganji bwo gufatana munda nk'uko isoko ryacu ribimenyesha. Izo ntumwa zari zaherekejwe n'abaserukiye komine Muhuta aho bamwe ukwabo baje bikoreye agakemanyi babazaniye. Abantu bava mu mpinga itandukanye mu mashyamba atandukanye muri solidarite hari n'ifungurwa komine yari yatojeje mu masoko. Ibyo byose baca bitanga uyu munsi hama abantu nabo bari bavuye Bujumbura bacatanga n'ibitenge 150 kuri bamwe n'abantu ni kuvuga ko umupfasi umwe asanga hawe igitenge kimwe. Ibyo bitenge 150 yazize muri komine umupfasi yari zivuye Bujumbura bo batanga igitenge gikwiye. Hambavu y'iyo mfashanyo igizwe n'ibiribwa hamwe n'impuzu, abakenyezi n'abigeme bararonkejwe ibikoresho bibafasha mu isuku ryabo. Ariko naho biruko bamwe mu batashoboye kuronka bavuga ko badatahura impamvu batashikiriwe. Dani Claire iratwumva. Mwavyumvise mu ncamake bamwe mu bakonvoyeri bakorera aho zisoko nkuru ya Bujumbura bariyamiriza agatotezo bamaze hafi amezi 3 bakorerwa n'umukomiseri hamwe n'abapolisi arongoye bakorera ahitwa kuri Sojemak. Ivyo bikaba bishika iyo igitoro cabuze. Abo bakonvoyeri bamenyesha ko uretse ko hari abakubitwa uwo mukomiseri hamwe n'abo bapolisi ngo barivanga mu kazi kabo bagasaba ko iyo ngendo yohagarara nk'uko umwe muri bo abimenyesha. Komiseri Shavina wa Sojemak n'abapolisi barakunze kuduhotera muri parking cyane mu masaha yo ku mugoroba mu gihe abakiriya bariko barinjira ku nguvu no mu gihe baba bariko bakurungika iyo uja gupakira atakitoro bufise. Rero babanza barabe ukuntu bariko baramuhohotera bamuzita kuko nk'udafise igitoro gikwiye ntiyoja adashobora gushikana abantu. Kandi niyo abakiriya binjiye bariko binjira ku nguvu si uba uriko urabinjiza baba binjiye ku nguvu babamenya yuko umukonvoyeri ari umuntu atari ukuze barahohotera uko bashatse bakanadukubita bakanatugirira nabi. Rero nk'ubu hari igihe umuntu agira umutima wo gusubira muri ville kuja gupakira abantu kubera bazi ko atagurirayo na komiseri n'abapolisi biwe umuntu agasatangura kugira ubwoba ko uhava utahukubiswe ugiriwe nabi. Turashaka kumusaba rero abapolisi biwe nawe bisubireko aho bavyanse bamupakita mugabo bamenye yuko
iyo ariko baramupakiza baraba ko aza gushikana abantu iyo baca. Tubandanyirize mu yavugwa mu by'ubutungane abanywanyi batandatu b'umugambwe CNL baraciriwe urubanza na sentare nkuru ya Ngozi aho batanu muri bo aribo Alexandre Nsabimana, Gasupari Ngendakumana, Isa Irabaruta, Josiane Manirambona na Sivina Manariyo bagiriwe n'icaha cyo kugumuka ku ngingo yafashwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no kugerageza guhungabanya umutekano. Baciriwe gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 hamwe n'ihadabu y'ibihumbi 50. Riziki Ntahomvukiye nawe yagiriwe n'icaha cyo kugumuka ku ngingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu acirirwa umunyororo w'amezi 6. Urubanza rwabo rukaba rwasomwe ku igenekerezo rya 2 Rusama uyu mwaka wa 2024. Bose uko ari 6 nabo mu ntara ya Ngozi ari naho bafatiwe bagirizwa kugira inama z'umugambwe CNL zitemewe n'amategeko mu gihe uwo mugambwe wari mu bihano. Tumira amate mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ikina ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence na mazutu rirabandanya kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura. Ingaruka mbi zikaba zimaze kwibonekeza aho abavyeyi bafise impungenge ku mwimbu abanyeshure bazoronka kuko baja ku mashure bigoranye kubera kubura ingene biyunguruza. Ni inkuru ya Elvis niyo mwongere. Haraciye ikiringo c'indwi yose hibonekeza imirongo y'imiduga ku masitasiyo mu gisagara ca Bujumbura mu kwiyunguruza hakoreshejwe amabisi. Ubu bikaba bigoye cyane kuko abiyunguruza batonda imirongo miremire ku bituro bitandukanye, abandi nabo bagashima kugenda n'amaguru iyo batashe bavuye ku mirimo. Abavyeyi bafite impungenge ku mwimbu abanyeshure bazoronka muri uyu mwaka w'ishure kuko baje ku mashure bigoranye mu kubura ingene biyunguruza. Ingarukamiro nyinshi cyane kuri ibyo, abana baracererwa ku mashuri, hari n'abasiga ku mashuri. Mbega none umwimbu w'abana biga mu gisagara hagati aho bibafasha ko iyunguruza n'amabisi umwaka bazoronka umwimbu umeze gute, bazobaha amanota batize. Mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyemereye ko ikibazo c'ikena ry'igitoro agiye kugifata mu minwe, n'ubu abarundi baracarindiriye ko imvugo ija mu ngiro. Elvis niyo mwongere. Tuve ngaho ku mugwa mukuru w'ubutunzi tuje mu ntara ya Makamba ahavugwa amanyanga na mpinga yanje birangwa mu itangwa ry'ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi muri komine ya Nyanzarake. Abadandaza hamwe n'abanyagihugu basanzwe bihereza ivyo binyobwa batunga urutoke ubushinzwe gutanga ibinyobwa vya Brarudi muri iyo komine ko ari wakora intonde z'abaha ivyo binyobwa akabiha abo yishakiye batanazwi mu basanzwe bemewe na Brarudi. Idonido na Eric Niyonzima. Iyo mpinga yanje n'amanyanga arangwa mu itangwa ry'ibinyobwa vya Brarudi muri komine Nyanzarake ikogwane n'ushinzwe gutanga ivyo binyobwa vya Brarudi abikuye muri iryo hinguriro i Bujumbura. Nkuko vyiganwa n'abadandaza ivyo binyobwa muri komine Nyanzarake, ayo manyanga akogwa n'uwitwa Cyprien Nizigama aho yagizwe gutegura intonde z'abahabwa ivyo binyobwa akandika batabirekuriwe batazwi n'ihinguriro Brarudi nkuko uyu munyagihugu avyigana. Abanyagihugu n'abadandaza ibinyobwa vya Brarudi muri komine Nyanzarake barazwi n'itangwa ryavyo ukuntu babitanga nabi, cane cane ujejwe gukurikirana abadandaza b'ibinyobwa vya Brarudi umudelegasiyo wa Brarudi mu ntara ya Makamba intonde yazigize bafatikanije n'ujejwe kurangura ibinyobwa vya Brarudi muri Brarudi abizana muri mega Nyanzarake Nizigama Cyprien. Intonde bagize ari z'amanyanga bagafata abantu batari no ku rutonde badafise n'uruhusha rwo kudandaza ibinyobwa vya Brarudi, atanga lisansi d'exploitation atariha n'ikori muri obere, abamuhaye ibiturire agafata abakozi akaba aribo yandika aho kwandika bene ububare abandi ntabandike. Iruhande y'ivyo abanyagihugu bamenyesha ko aho bashinzwe gutanga ivyo binyobwa babiha n'abantu batazwi muri iyo komine, bagasaba ko ababijejwe bahagarika iyo nyifato kuko hanini ikogwa hakoreshejwe ugufumbatisha abo bashinzwe gutanga ivyo binyobwa. Abasanga yashize ku ntonde abantu batagira n'ibidaji ku mitumba yose, basanga yashizeho abantu batanazwe. Rero basaba ko uwo mudelegeye bisubiramo neza. Umudelegeye yitwa Joe asanzwe araba ibyo binyobwa vya Brarudi mu ntara ya Makamba, n'usanzwe arangurira ibinyobwa muri Brarudi Nizigama Cyprien. Ivyo bintu bakaba bariko babikora barazi ka mwana wa mama n'ababafumbatishije ibiturire ariko batanga cane cane umudelegeye Joe uko niwe biboneka neza ko yabigizemo uruhara runiniya. Amakuru ava muri komine Nyanzarake amenyesha ko urongoye itangwa ry'ibinyobwa vya Brarudi muri komine Nyanzarake wita Joe atagiha ibinyobwa vya Brarudi n'abafise amadepo. Ivyo akabikora kugira aheze abidandaze ku biciro vy'umurengera kubo yishakiye wenyene ubwiwe.
mu kiganiro kw'isoko cuno munsi dushimikira ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Kw'isoko tugishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Isi yose yarayihimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, naho Burundi buboneka ko bwateye imbere ku rutonde rw'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières. Abatari bake babona ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru butateye imbere mu gihugu gipfunze muri kino gihe. Abamenyesha amakuru babiri b'abakenyezi mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa kane Rusama mu 2024 murakurikira umwihwezo w'umumenyesha amakuru Innocent Muhozi. Kuri mikro muri kumwe na Emile Nibasumba. Kuwa gatatu Rusama uko umwaka utashe, umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru urahimbazwa ku isi yose. Uwo munsi ushika hari urutonde rw'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe gwerekana ingene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Mu rutonde rwaraye rusohotse, Uburundi buri mu kibanza c'108. Mu karere burimwo, Uburundi buza mu kibanza kigira gatatu inyuma ya Tanzania na Kenya. Uburundi bukaba ariko buri imbere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani y'Epfo, u Rwanda hamwe na Somalia iri mu kibanza ca nyuma mu karere. Uburundi rero bukaba bwateye imbere ibibanza bitandatu byose, kuko ku rutonde rwo mu mwaka uheze w'2023 bwari mu kibanza c'114. Umumenyesha makuru Innocent Muhozi arongoye ikigo OPEB akaba n'umuyobozi wa television Renaissance avuga ko adatahura ingene ivyo bibanza bishingwa. Bisigaye bigoye gutegera ivyo bishimikiza kugira bagire izi classement, kuko kuvuga ko Burundi bwateye imbere hakiri vya bindi nyine tuzi twese, arabi ibimenyesha amakuru byaturiwe, amaradiyo yaturiwe, akiri mu minwe ya polisi, naho bahataye kubera bahejeje kuhasahura. Abafunzwe abamenyesha amakuru babiri b'abakenyezi bafunzwe, ukudarekurirwa gukora ku bibazo bikomeye bimwe ntitwumva neza icyo bishimikiza. Bisigaye bisa n'ibintu bya politiki ngira ngo bakoresha ku mvo zindi tutumva kuko nta n'uwo babaza bafise ibyabo ngo makriteri bakoresha. Mubwo biragoye gutegera kuko menga ntateba kibaza ko bitayeho k'umwuga wo kumenyesha amakuru, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bubaho mu bihugu canke ari igikoresho gikoreshwa ku nyungu zindi ngira ngo za politike. Bishobora kuba ibyo mvuze hari uwo byotera ikibazo, ariko imyaka iraheze turaba tudategera namba icizo classement zihagararako. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba television Renaissance, Innocent Muhozi arashikiriza n'ivyo abona vyokogwa kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru butera imbere mu Burundi. Cyokorwa no guhindura ingendo muri politike yose y'u Burundi, kuko twama tubivuga ntushobora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubundi ubwigenge butariho. Ubwigenge bwo kugira bw'amasosiyasiyo bw'imigambwe atabutungane buriho, bwitwa ubutungane nyabwo burengera inyungu z'uyu cyangwa zuriya, abantu bose bakangana imbere y'amategeko, atakumvikana kubayeho mu gihugu, ingene igihugu cyo yoborwa ku neza igihugu n'abanyagihugu bose. Kugira rero bihinduke muri ibi by'iwacu, bitegereza guhinduka no mu bindi byose, mu bice byose by'igihugu, kugira uburyo igihugu kibowe buhinduke. Nta yindi nzira iriho, ibindi byo bari kubesha. Ni kuri izo mpanuro za Innocent Muhozi tugarukirije ikiganiro kw'isoko cy'uno munsi. Ndabashimiye mwese mwaduteze abiri. Emile Nibasumba nije nariko ndakibashikiriza, naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.
ni hano rero ku kiganiro ku isoko hagarukiye amakuru yo kuri uno wa kane Rusama umwaka wa 2024 ngire ko nshimira mwebwe mwariko murayumviriza bakoze kandi abayatororokanije hamwe rero n'abatumye mvuga mu kanyumva Emmanuel ninge ko nari kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.